bose uragowe koma mu nduru z'amabuja buri mwanya bose uragowe gusa wihangane Imana izomuhindura aragu bose uragowe izomuhindura inkoko tumujye kuri Noheri Imana gusa izomuhindura aragu bose uragowe bose uragowe nta bindi nabyo iki suramo twumva mabuja ni gasuguru mwe yera inde mwe yera yalombe gomba kakanirimbo mabuja iki akaganirimbo ngira zagenze gute kandi korashima nibura sindayitinya kuko batugiye tuba babiri mabuja nukuri ndagusabye mwe yera yo Baby. Baby. Ntabindi. Mushaka kwikiba. Uri kumbaza mushaki. Ushobora kubyibwira wowe. Icyo je simwaza ko cyo bari kibaza ahubwo iyo bari nyisho. Mushakiwe. Je reka kungora. Reka kungora nisinziriye. Kandi je nusubire. Stop umbiritse. Iyo rero uremeye rero kututsi cyo ubwira abantu bose bumve ikibazo kiri hagati yacu. Iyo ibintu binaniranye ijuri yaduka. Niko kabanda kumajura baramajura yo gutekana mu mwanya wabo w'umunezero w'amahoro. Ubwo je umenye intambara bitambe. Uburazi inkwano je natanze wanyu. Uraza amajoro ntarayo je ndikunda kwiyumva. Bebe. Igihe cyose mu buzima nuko umuntu aba afite amahitamo yiwe, sivyo? Kandi mu byo duhura nabyo mu buzima nuko umuntu abwirwa amajambo menshi cyane. Kandi ayo majambo tubwirwa ni menshi. Ariko si yose twemera, si na yose duhitamo. Kuko ayo majambo bivana n'intumbero abafise. Aka kanya nimba twicaye ngana ko umwanya mwiza je ntawura ko ari umwanya w'agaciro mu buzima bwanjye. Kuko kwicarana nawe ni ibintu bya mbere umunezero. Bintawuza neza ko mfite umuntu ushaka kwazombera umuntu wakazoza. Sivyo? Stacy, nta byinshi mfise no kubarira. Ndumva ko ubuzima bwanjye bwaguhisemo. Ndifuza kubona nyina w'abana banje. Ndifuza kukubona umbereye umunezero. Kuko icyo naremewe ndumva ko ari wowe. Kandi mu byo ntawura nuko amasezerano Imana yasezeraniye izina ryawe ririmo. Sese ndagusabye. Mama yibwe basubira umufasha imbere mu mabana bacu siko. Nibyo. Kandi nziza kuko imyaka tubanye uranzi kandi ndakuzi. Ni hamwe nyene ibyo uvuze nibyo haragera aho umuntu yumva nyene hageze kwa hitamo. Nawe nyimba ari cyo gihe cyawe hitamo. Guhitamo si ibintu ndenda kurunda zitoroshe. Ko guhitamo ni ikintu Imana yandemanye kuva nkivuka. Ayo mahirwe ndagusabye. Nyene ndumva kano kanya wo ko bugeze umwanya wo guhitamo. Nukuri nta na kimwe nta ngorane. Kutaba ingorane ndumva ko bitaburitse cyane ariko ikibazo ni cya kindi nyene. Si ingorane. Ariko nizere ko ayo mahirwe yampaye igiye kunyongera iminsi yanje yo kubaho. Excuse me. Ariko ijoro ngiri Imana yarariremye kugira je nawe tushobore kuba turi kumwe. Muvuye ku kazi abandi bari majoro y'umunezero amajoro y'amahoro mugabo je mubone intambara ibitambo. Ariko icyo tawuri Imana yaremye abagore kugira isigira umunezero. Ariko ntiyabaremye kugira umuberi intambara n'isi. Icyo kwanza baza gitaho. Rero ino joro nushatse kundenza induru ngaha n'ibyo genda umugabo uri umugore. Wowe neza ndakubaza. Wowe urashaka kubaho mu ijuru nyine unezerewe nk'abandi.
mbega wowe kubera iki udashika gukurikiza nyine agateka kanje unyubahera agaciro kanje ukore ibyo jewe nyene nipfuza kweka ivyo bintu cyabishaka gukora umutima wanje wanagiriza neza ko ataco je umburanye ariko ntabara amajoro je nguma nabira kumengo jewe ndi inka ubwo buzima je ndarambiwe ndarusha ngira ico ntagukorera nk'umugabo icyo utankura nk'umugabo niko tubahiriza agateka kanje n'agaciro kanje nagukwiwani ntazi icuma ari wewe hari ibyo nari nkeneye muhira ibyo navuye muhira nkeneye kuri wowe ariko urabona mu gihe ugitaha utagomba gukurikiza ibyo je nshaka ibyo nkeneye ubikore neza nkuko biri uracyata ushikira mu ntambara uracyata ushikira mu marira uracyata ushikira mu babara mbega ko wanyubahiriza agaciro kanje n'agateka kanje nkiri muhira ubu nawe akabyukora kubera iki Stacy, I know that you're my wife. I'm your husband. Ndagusabye. Tahuri isezerano je nawe twasezeranye imbere y'abakozi b'Imana, imbere y'ishengero. Hano tubane neza. Singeneye intambara je mu rugo rwanje, ndakeneye amahoro. Je nagukuye iwanyu. Kugira nshobore kubaho ubuzima nitwa umugabo. No. Rero sinkeneye amajoro yose umengo ndi mpene iguma yabira mu gihe ubona ikintu gikeneye. Ndagutumye kwabira reka kumumagara hama bigende neza. Hano Je shaka woba unyubahirize agateka kanje n'agaciro kanje ibyo jewe nyene nkeneye ubinyubahiriza mu binkorere hama byose bigende neza. Okay. Ndabikwemerere. Vyemere kandi ugire kubishiza. Je ntunyemerere bya by'imitoma y'abagabo mutari wavyemeye kenshi mugana umuntu avyirakora. Ça, je te prends. Ngiye kubishatse. Kurya ntakubeshe ko nzogutwara. Niko kuno kuno mwanya je ntakubeshe ko ngiye gukora. Imbesha uvyabindi. Ça. Ibyo wifuza, je te promets. Urashiri kugira ko bikora. Amreni. Bifuza amahoro. Sawa. Kibazo kiriwe. Ndakeneye kumenya ikibazo kirihe. Habuze iki? Ikibuze barashobora kwibwira. Ikibuze nashobora ku buzima bwanje. No. Ndakeneye kumenya icyo ukeneye kwanza kuri jewe. Kuko mu buzima bwanje ndifitiye ntaye ko atakintu nakimwe je ntashitsa mu buzima bwawe. Iteretse kuribaza. Mike mfite ndakubwira. Je nambabazi ndiko ndakugirira. Mu gihe ubona udakwiye gukurikiza kira kintu cyose ku buzima bwanje nkuko wari wabyemeye imbere ya pasteri. Nkuko wari wabyemeye imbere y'ikomine. Rero ndagusabye ko nambabarire. Ushaka nje kurondera amafaranga mu kuzimu uko kuzimu kuri mwe amafaranga urashobora kuhanyereka kugira ndayazane maze bishitse ibyo ukeneye. Narinzi ko nsohotse mu nzu ngira ati busheri ugira akazi keza. Ariko kuri uno mwanya umengo je na umengo ni ibihugu bibiri bidahuza. Ndakubwira sheri ugira akazi keza. Yes. Jewe ndabivuga. Mu gihe nawe utambwiye sheri ugira ubuzima bwiza. Ni kuri iryo jambo numva kurivuga kuri je ko uwo bari umusaraba nikoreye. Izo sentimano zikuye kugira ugira akazi keza. Nawe utigeze umbwira sheri ugira ubuzima bwiza. Ibyo je uri kurabimbwira hama nanje mbone kugira sentimano zo kubwira sheri ugira akazi keza. Hari ubuzima bubi ndakwifuriza aho. Ivyo byose nibaza ko atari indirimbo akompoje kugira tuzobambira iminsi yose agatonda ijoro n'umurango. C'est ça. Ariko nari nkeneye indirimbo igaragaza je ikibano canje je nawe n'umugabo wawe. Nta muntu yihebura mu gihe kiri muzima. Rero niryo sezerano nanje no kubwira ni bandanye ushishikara kunyihanganira je nk'umugabo. Yabikiza yabikiri kumutse kuri wowe. Nditeze gushaka uko bimeze kose. Maze ibindi n'ibyazo. Umvirize ndakubwira uri umugabo wanje kandi kuva ndi nkiri muto wose namwe ndagukunda ko uri umugabo wanje. Ariko hari ikintu umuntu abamwe akumva ko kinaniwe. Wowe ugihe wazakondesha muhira, igihe wazakuntura. None ubuzima narimo ntiwaruhutse.
ntarubone kuno ndi heza kandi nimbayeho neza ibyo ndakeka ko ari ubizi kandi urabizi imbere kubera ko utari kuragomba kuri gushigikira agateka kanje n'agaciro kanje mugabo ndakuje atakije mbonye gihitse kuko bwanje cyane kwakira kintu cyose shera kukwemerera Hey. Papa n'akantu karyoheye ko yuko mbonye abavyeyi banje bari kumwe nanezerewe numva umutima uko uvuga ati babwire ko yuko banezerewe numva umengo umutima wanje Ibyishimo byinshi kwanza numva umengo nobabwira ko muberanye gukundana karamata gusa ubu ndabona nk'uko umengo nowegeranye ukamatanya wumve wanamaze no kumatanya kubera ndabona uko muri beza mumatanye uko nyene umengo nobagira na foto. Ok, merci beaucoup ma fille. Amazi mu buzima hari abantu bagwana kubera ko bakundanye, hari n'abandi bagwana kubera ko hari ikibazo, ariko je na mama wawe nta kibazo kiba gihari, bari urukundo tu. Rero nibizo gutera uruhagarara mu mutima ngo hari ikibazo hagati y'abavyeyi banje, siko ntabyo twokoraga kuko gusezerana hagati yacu nuko Imana yashimye ko tubana amahoro n'umunezero. Tenderoza gusafaje ngo biro umukobwa wawe Rema akajambo rikobora kuri Tatiana wanje. Tatiana ndamukunda cyane. Umwana yimvira cyane. Umuntu avuga amajambo aremereye nawo kuzishobora kuvuga ati ne aya majambo yakuye. Aronka mama Kesi aho hepfo yarigeze kumbwira n'ubwo mwana wawe abitse gute. N'umwana ateye inkuru, n'umwana aciye ubwenge ku ishure. Nyine naciye numva ibyishimo ku mutima wanjye kubera nyine banaze umwana mwiza. Vraiment uri mwiza mwana wanje. Uze witware neza. Ego Tatiana amurika ugenda ugire etide kubera ejo muzogira ikibazo ku ishuri. Sawa? Ugenda ugire etide amazina mo turacatera ya amanuzo kwiyumvira bijyanye no kwiyumvira. Sibyo? Tes parents t'aiment beaucoup. Rero ndakubwira guhisha umwana siyo solution. Nyimbo byo uvuze yigivye yakoze yabikoze. Ariko mbega no mwisha ngaha mu mwanya sinza kubona utera induru. Ntuza gutera induru hamwe ntaza kubyumva. Baca umugani mu Kirundi bati wishubwa nyoko ntiwara. Uko wigira marayika imbere y'umwana kandi usanzwe twaba. None washaka tubimwereka ari ngaha. Wewe mwiye gutemereka ndazi ko bizomenyekana. Okay. Ubu nawe haya kurondera yitwa My Darling Stacy. Ninde? Hano. No. Nta wundi My Darling Stacy. Umviriza. Je ndiko ndagutelefona n'ice ngaha. A telefone mbonana. Telefone yashyize muri shamba. Ndiko ndamwita. Umwitabe. Negereza kumumva wari. Mike. Bari kumpazi. Ngira nk'umutako n'akandi utsiko. Ushaka kumfa kubera wewe. Uravyumva? Uravyumva ngukunda w'intu wacu. Please. No, uravyumvise neza.
Mama, ndafise ikibazo kandi umbwiriza ukuri. Ni kubera iki mwe na papa buri umwanya mutukana? Mushaka nkure nka mwebwe. None ngesi yawe. Ndakoze none ngesi yawe. Umengo sinkibaho mu buzima bwanyu. Murafite umugatukana nimuna ko mbibabaza ku mutima. Mama ndagusabye unyishure kandi umbwiriza ukuri. Tatiana, burya icyo umuntu aba icyari ahubwo nanjye navuzeho niyumvira ko nzabona ubuzima bwiza, ariko uko umuntu ari cyangwa uko umuntu ameze cyangwa uko ibyifuzo byiwe biba bimeze siko asanga bibaye. Ushobora kuba wifuza ko uzabaho neza ariko bivanye n'uko wowe nyine wahisemo bigatuma ubaho nabi. Je nanje ibimbamo siko nenda byifuza. Nanje nyiri kumwe na mama na papa nahora nifuza kubaho neza, kandi nanje sinifuza ko wakurira mu buzima nanje ndimo. Aho mbona ngaha ibi nyene ubona ndimo, aho ubona nahangayitse no kwiyumvira, nahangayitse no buzima, ni kubera ndiko ndaharanira agateka kanje n'icubahiro canje, kandi mparanira na wewe ubwo uzoshobore gukurira heza, ukure uramahoro. Sinifuza ko ukora nawe ubayeho nabi canke ukazogera imbere ngo utangure kwiyumvira ibindi cyangwa utangure kubaho nabi. Ndagusabye mbabarira mwana wanje, nanjye si jewe. Mama, ibyo byose bikora mbwira ndabyumva, gusa ibyo maze kwibonera jewe niko kuri. Aho koguma mbesha buri mwanya nshaka kubyemera, kandi ndashavuye nshaka kubyihanganira. Ça ne signifie rien. Kuri jewe ndababaye mu mutima wanje, nkuko umuntu ndakoze umengo maboko yanjye ndiko ndava amaraso. Mama, ndakwinginze kandi ndashavuye. Please, Tatiana, ndakubwire. Tatiana!